Kenya yarajikina ibintu ibyo bita dirty football, irazibira ikina umupira rubi bituma tutabona umupira mwiza rero kuwa gatandatu kuri Arahiri na Aigle Noir niwo mwanya kugira ngo abarundi babone umupira uryoshe. Les techniciens ba Arahiri turabazi barimwo, les techniciens ba Aigle Noir murabiboneye bamaze iminsi bakora imyimenyerezo myiza. Turaja kure ubona hari icizere cyuko muri iyi migwi ibiri dufise hari worengana ubundi abacane ni Aigle Noir, nibaza ko Aigle Noir itegerezwa urukino wariko rurahuza umugwi wa Aigle Noir na Olympique Stars ruraheze. Hano kuri stade turi kumwe na Papa Utamu mwese muzi nk'umusasangutsi bakunda kuvuga byinshi ku nkino izi mpuzamakungu tumaze nk'imisi wanashaka n'ubusasangutsi bwinshi ku migwi yo ngaha mu Burundi niyo hanze. Twashaka utuganize Papa Utamu, wewe uri umuntu bari bamaze bisoka yuko ari imyimenyerezo kuri Aigle Noir. Ya urakoze. Ndarubonye nkuko nari kuza kuraba intamba ziko zitegura mu mugwi wa Gabo, ndarubonye nkuko nari kuza kuraba intamba ziko zirategura urukino rwa Kenya, ariko gusa icyo mbonye nuko dushimira Imana ko ibyo Olympique Stars yateguye nibaza ko kwa kurondera amanota kuri Aigle Noir ntibikunze, ariko imyimenyerezo ya Aigle Noir ikaba igenze neza kuko abantu bayitabiriye baraza kuyiraba ingene iki irategura urukino rwa Arahiri kugenekerezo rya 18. Hanyuma ikindi kintu nshima nuko imyimenyerezo ya Aigle Noir ishoboye kurangira kandi Aigle Noir igiziki ihavuye Rugabo irose amanota 3 muri Primus League Burundi mu gihe ariko yategura inkino zo ku rwego rwa Afrika ikaba yose amanota 3 muri Primus League Burundi. Antuka c'est une bonne chose, biranezereye cyane. Ikindi naco nuko nabonye ko n'abakinyi batari amaze iminsi bakina muri Aigle Noir this time bakinye. Antuete mwabonye umuzamu munyezamu Jamari cyangwa se Jamari yakinye, mwabonye umumenyereza yero wa kabiri uwo bita Rukundo uyu muvandimwe Tuyikunde Sostene niwe ariko aramenyereza, n'umumenyereza wa kabiri umumenyereza wa mbere karategura urukino rwa Arahiri. Biraboneka ko yari imyimenyerezo igenze neza mu cyamake kuko le tacticien le technicien Jimmy yari karabiri ibyo azokosora ku rukino rwa Arahiri, ariko twimirije gukina mu imyimenyerezo igenze neza. Antuka sebo tumaze iminsi ko turarorera inkino mpuzamakungu ugerageje kuraba umugwi serukira gihugu ukanaraba iyi migwi ibiri serukira Burundi Aigle Noir na Flambeau Centre. Mu migwi ko barahura urabona ko iyi migwi igerageza kuresista kubera ko umugwi nk'uyu wa Aigle Noir umaze iminsi ukina inkino mpuzamakungu gutsinda bigoranye urukino umugwi Olympique Stars. Sinzi ko abanye n'urukino ruheruka aho Flambeau Centre yahura na Sport Dynamique umugwi wa nyuma nawo nyine yawutsinze bigoranye ibitego 3-2. Yo bari migwi yo mu Burundi yadugije niveau cyane no kubera ko kumbure hari zidi siguro yo bobiri. Sindabisiguro nyinshi nko kuri Aigle Noir nibyo ndaba cyane navyo mbona nari nkwiye kubwira ko nibaza ko kuri Aigle Noir iriki ati ni imyimenyerezo kandi imyimenyerezo kurayikora ugahura n'abantu mwe naba ni byiza bigufasha gutegura ibyo bita tough game brother. Wahura n'umwarabu what uvuze ko guhura n'abantu nk'aba mugabo bifatira imyimenyerezo ni ukuvuga ko ushira Olympique Stars ku rugero nyane gutegura inkino zo ku rwego rwa Afrika. It means ko guhura n'aba bariko baraduga niveau bazanye ne buke sebo kubera Aigle Noir irategura icyo bita tough game, irahura n'umwarabu amaze guhura imigwi yo muri Egypt imaze guhura n'imigwi yo mu Burundi ishiro 18. Abarundi batsinzemwo icyo zike imigwi yo muri Egypt yitwaye neza ishiro zigera ku 11. Which means ko utereza gutegura urwo rukino neza ugashemwe n'inguvu zayo zishoboka. Ni nayo mpamvu Aigle Noir kuba iriko yazitegura n'inguvu zayo zose. Antuka c'est une bonne chose kandi kubiri kiragorwa nabyo nyene ni byiza. Hari abantu bavuze ngo amakarata y'umuhondo ngo kuba kumenyereza ngo abanaba sebo abafana bazoza gufana Arahiri twabonye ko bishoboka nabo bashobora kuboneka. Ibyo byose biko irafasha Aigle Noir gutegura rero no gutegura muri angle zose, no kuvuga ngo
chaque détail compte. Nimba tubonye ko hari abafana baza bakakoma amashi bavuga ati dukunda Olympique Star mu gihe baje ku kibuga hakiriye umugwi wa Aigle Noir sebo ni nkuko bashobora kuzoza bagafana arahiri ibyo byose rero mu buryo gutegura ni imyimenyerezo haba ku bafana haba ku bakinyi antuka urukino rwo ku munsi wa gatandatu uzoba rukino ruri très spectaculaire je dirais n'urukino mutari bwabone mwa kino Stade Noir kuko ndibundi ko twiteze ko n'urukino rukomeye hagati ya Kenya n'u Burundi nubwo ntitwarubonye kubera iki Kenya yarajikina ibintu ibyo bita dirty football irazibira ikina urupira rubi bituma tutabona umupira mwiza rero kuwa gatandatu kuri Arahiri na Aigle Noir niwo mwanya kugira ngo abarundi babone umupira uryoshe les techniciens ba Arahiri turabazi barimwo les techniciens ba Aigle Noir murabiboneye bamaze iminsi bakora imyimenyerezo myiza it will be good brother abantu baze baraburukino ariko nk'umuntu arorera inkino zose zo mu Burundi kandi akaba umunyamakuru w'inkino akaba n'umuntu abibayemo igihe kitari gito jewe si ndiko ndahuza nawe kuri akantu kuri nta burenganzira bwo mfise uburenganzira bwo kubibona uko wewe urashobora kubiraba ukundi nubwo je mu byose sengura mu byo mbona imyimenyerezo ya Aigle Noir igenze neza Arahiri ndabona ko ifise ibibazo kwa kino kibuga ifise ibibazo bikomeye cyane urugero rw'imigwi yo mu Burundi uruhawe werevo ingana gute ubu nta rugero novuga bariko kuko ntabwo barakina inkino nyinshi kandi wumva guhura n'abantu ko barakora imyimenyerezo rega nka best dynamique mwabonye imengo iri karakashije ku mugwa Flambeau du Centre ngibuke kirategura competition wiki minizi kabakinyi hari urwego bakoramwe imyimenyerezo ariko ari mu rwego bakinamwe match officielle this time rero kikaze tuyirabiyo migwi iyi migwi niyahura n'indi migwi itari muri competition internationale ndavuga nk'izi za bahure na zaziri za Musongati zaziri bita za Kayanza United zaziri za Bumamuru ariko bariko barahura n'iyi migwi muri competition internationale ntabwo dukwiye kupimira ko imigwi mwiki gihe bakiko barategura kuko yaba Flambeau du Centre iri mu myimenyerezo yo kuhura na Singida yaba Aigle Noir ibyo birazwi ni official bro ni official ni mpamvu federation yatanze ikibuga ni mpamvu federation yavuze ati nimutse mumenyere kino kibuga it's good tutaraja kure ubona hari ikizera cyuko muri iyi migwi biri dufise hariho orengana ubundi abacane ni Aigle Noir nibaza ko Aigle Noir itegerezwa kuko imigwi yo muri Egypt ngaho yaratsindiwe ngaho Bujumbura icyo zine mu icyo 18 imigwi yo muri Egypt maze kuza ngaha yaratsindiwe kwa kino kibuga rero biratahiwe ntibyari biherutse uyu niwe mbanye kongera gutsindwa kandi bahuye nande na Aigle Noir the Fighters ariko nibaza ko uko nariko ndafata papa Tomateri kwari cakumbwirira abantu wewe muri Aigle Noir urinde kuko niwo mugwa gumuje ndumukunzi gusa birahagije none se hari ikindi ushaka mbende ushaka mbenye neyo bibaza bisizana bize abantu bibaza kiki ntaka beze ngeneje ndumukunzi wa Aigle Noir c'est fini nyine ndayivuga ko rero nese nimba nagukunda nakuvuga ndaguta ku mwanya ndayikurikirana ndayikunda nyene niyo mvuga bagufate umufana ntabwo ndi umufana shobora gufana nagukunda urumva shobora gufana nagukunda ariko je si umufana n'umukunzi abafana benshi ngahanye bambaye bari n'abafana nyene bari n'abafana bambaye jezi za Aigle Noir mugabo gasanga ko bafana Olympique Star oya nta cemeze ko bafana Olympique Star ariko reko barakomera amashyi bose bakoya gukoma amashyi y'action abafana abakunzi abakinyi ba Aigle Noir bari bakoze icyo niyo mpamvu babona bakoma amashyi aha mukare tumaze iminsi turaba imigwi iriko nk'imigwi mpuzamakungu iriko irakina imigwi cyane serukira bihugu u Rwanda rwaratsinzwe rutsindwa muhira ubundi rutsindwa muhira Tanzania iratsindwa muhira wowe hinsiguro n'umupira wa Africa urwego ruri hasi ku migwi yacu yo mu karere kuko umupira wacu ntabwo uratera imbere muri Afrika mwakano karere cyane burya les pays du Maghreb ugende babo baramaze kuronka n'amatika ibihugu bimwe za Algeria za Tunisia ya ikibura numva nyene bikwiye ko twigira ku bandi bamaze gutera imbere gusa cyonyene no kwiga ireko barategura mugabo kumbure ibihugu biri muri noro ya Afrika ibihugu birimo amajeya abantu bahagurutse banini barategura ni organisation tukwiye kwiga natwe ibi bya Tanzania izi za Rwanda izi za Uganda i Burundi hari ibintu tukwiye kwigira kwa bantu muri Maghreb sibyo kandi tubiya prise tuzoshika kure birakunda ko kuko taratwe turazibizi cyane cyane ngaho iwacu uravyibonera ntabwo iyi mipira iki gihugu cyangse umuguseruka yagihugu Burundi utsindwa kubera utazi umupira ahubwo hari utuntu two kugira iki harakana gatereme mazi imisi numva bava ngo akamanyeri ifuko bagira iki aho kamanyeri nabo bagashiramo donc Aigle Noir reka bari tuvuga ko iri kirategura kandi izotsinda avec manière hari kintu ntoca hirya kimaze imisi kivuga ako ndese ntigira ko Aigle Noir yaduhaye umunezero tukagireko nuko ari doga chaka tukagarukeko bishobotse tutange n'icyumvira canke tugira abantu ko bagutwara hari ikintu kiriko kiraba muri iyi minsi hari umwe bavuga ati mwese muze mwambaye umwambaro usa kuryohera dimwe image ise neza hama kandi ni football mugabo abantu bakakoma indurungo ya twebwe dushobora kuba dufana undi mugwi
mwese bamwe bakagwanya kumenga ntiboboza batambaye uwo mwambaro abandi bakazana izindi rezo wivuga ko iki nk'umuntu amaze kuraba inkino nyinshi kandi amaze guca mu hano hejuru no mumenyi buke bw'abanyamupira bw'abantu bita ngo abanyamupira ariko umugwi yo wakiriye ni ufise ingene utunganya iki ubwo rukino ni ngifi ufise ingene ni utegura intunganyo zose abatabishima ubwo nyene bafise ibindi bashima ariko gusa ico mbona ibintu byose muri Aigle Noir biri ku murongo birapanze icyo bita accountability biri ku murongo birapanze nta bintu byo kuza ngo ukungo yivi ngo muraca ushatse guca hariya nyene ubwo nyene kora ibyo ushaka mugabo muri Aigle Noir nuko bateguye urukino c'est fini kandi izera stade izo bayuzuye izo binokeye abantu bari ko barafana Aigle Noir arahiri bayitsinda bayibabaza bro ureke tugende gutegura urukino kuko ubu hasigaye ko hategura leterme ayitirize kuwo munsi duhura imbere y'uko urukino rutangura kandi vraiment naribi kabisa nzobamara asante sana bro